Ndabaramukije n'abahakaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru tuba turiko turabashikiriza. Mu makuru avuye mu masoko yacu ntayigayezwa aratubwira ko Bunyoni atorohewe habe na gatoyi. Haraheze indwi zibiri atawusubiye gukubita ijisho umushikiranganje wa mbere Agiye Bunyoni. Vyatanguye umugambwe CNDD-FDD utegura amashengesho yamaze imisi 3, inyuma yaho hakurikirako igikorwa nyenizina co gutora indongozi nshasha z'umugambwe CNDD-FDD. Ivyo bikorwa vyose nta muntu yigera abona amushikiranganje wa mbere Agiye Bunyoni, mu gihe abandi bagumya banga bose bari bakoranye, ndetse biboneka yuko wari umunsi udasanzwe. Vyari bikorwa abanyagihugu Isinzi bari barindiriye kumenya ubuzoramutswa umugambwe cane abagumya banga. Ivyo vyose nta wigera abona umushikiranganje wa mbere Agiye Bunyoni. Inyuma yaho twarabashikirije inkuru zirabana n'ukungene uyo mushikiranganje vyagaragaye ko atishimiye uwagenwe mu mabanga ngarongora umugambwe CNDD-FDD, ariko mu makuru yacu twagiye turabashikiriza twanagarutse kubirabana n'impari zari zaratanguye imbere y'ivyo vyose zavurwa hagati mu bategetsi bakuru na cane ku ruhande rw'umukuru w'igihugu ndetse n'umushikiranganje wa mbere Agiye Bunyoni. Twarababwiye kandi amakuru yagiye kuja aravugwa yuko ngo Agiye Bunyoni yoba atakiri mu gihugu, ndetse tubashikiriza n'amakuru avugwa yuko Agiye Bunyoni yoba yaramaze gushinga umugwi urimwo abapolisi ndetse n'abajenero bakomeye. Ayo makuru yose twagiye tuyabashikiriza, ndetse ntago vyagarukiye ngaho kuko twabandanije gutohoza izindi nkuru ziriko ziravugwa. None kano kanya hari amakuru yihuta cane arabana na Agiye Bunyoni ngo yoba ageramiwe cane, indwi zibiri ziraheze. Amakuru yose dushikirijwe n'amasoko yacu ntayigayezwa. Murazi ko tuba turiko turakora amatohoza ku makuru yanyegejwe. Aratubwira neza yuko Agiye Bunyoni ageramiwe haheze indwi, ndetse Agiye Bunyoni tukaza kuraba ico yoba yarahuye naco, ndetse ku buryo Bunyoni bivugwa yuko ibintu vyoba vyamukomeranye. Ese Bunyoni ubu turiko turavugana yoba aherereye hehe? Makuru yacu mwidonido uraza kuyakurikira. Iyo niyo ngingo yonyene tugiye gushamikira ko ano makuru yacu, vy'umwihariko turubuze kugaruka cane kuri ayo makuru, ndetse turabe n'amakuru avuye mu masoko yacu yemeza yuko Agiye Bunyoni kuri ubu ngubu indwi zibiri ziheze Bunyoni amerewe nabi cane. Bunyoni yabaye iki? Bunyoni kuri ubu tuvugana ari hehe? Sangwa kaze munywanyi wacu ube tugiye kubana. Ndazi ko wafyonze kuri subscribe. Niba utarayifyonda ko umanuka musi y'ino video ukaraba handitse ijambo s'abonner. Nimba ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda ko, nayo wewe ukoresha ururimi rw'icongereza uraraba handitse ijambo subscribe, maze ufyonde ko, ufyonde no kuri notification canke notification, kugira igihe cyose dushize ko inkuru ube mu bambere ushikirwa nayo. Imbere yuko turaba amakuru yihuta avuye mu masoko yacu ndetse n'ibiriko biravugwa cane kuri Agiye Bunyoni, reka mbanze nkenguruke ku banywanyi bacu mubana natwe. Muratwereka urukundo kandi mubana natwe muri ngaha mu gihugu, ababana natwe muri mu bihugu vy'ababanyi, namwebwe muri ijya nino ku mugabane wa Afrika, ntibagiye n'abari ku migabane y'amakungu ya kure. Mwese ndabaramukije cane nanakenguruka kukungene mudahengeshanya kutwereka urukundo mu makuru n'ibiganiro vyacu babikorewe amatohoza tubashikiriza. Inyuma yo kubona yuko umushikiranganje wa mbere Agiye Bunyoni atariko araboneka kumwe n'abandi bategetsi boba abo mu mugambwe CNDD-FDD ndetse no muri leta irongowe na Ndayishimiye Varisito, twaratanguye amatohoza kugira tumenye ico bacinyegeje inyuma yuko kwinyegeza kwa Bunyoni.
Amwe mu masoko yacu yagiye aradushikiriza amakuru yuko Agiye Bunyoni atipfuza kugira igikorwa na kimwe agaragaramwo muri ino misi ngo mu gihe umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito yakoze ibintu Bunyoni wewe kumwe n'abamushigikiye batipfuza na gatoyi mwigenwa ry'umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD FDD. Mu yandi masoko yacu bamwe bagiye baradushikiriza yuko ngo Agiye Bunyoni vyikekwa yuko yoba atakiri mu gihugu, gusa ayo makuru twarayarondeye mu nzego z'ubutegetsi ariko nta gakuru kigera kavuga yuko Bunyoni yoba atakiri mu gihugu, gusa ivyo vyaravuzwe nubwo bitaremezwa. Ayandi masoko yacu avuga yuko Agiye Bunyoni inyuma yo kubona yuko ivyiwe vyoba biheze, ivyo kubaho umukuru w'igihugu atasubira no kubirota, bivugwa yuko ngo Agiye Bunyoni yagiye mu gacerere gakomeye ndetse ngo atangura gukoresha inama zibera mu kinyegero zigatumigwamwo abajenerali ndetse n'abandi bahora mu gipolisi bakomeye cane baziranye na Bunyoni kandi bafitaniye amabanga. Izo nama ngo zikaba zaragiye zitumizwa ko n'umushikiranganje wa mbere Agiye Bunyoni mu rugo wiwe nk'uko amakuru ava mu masoko yacu avyerekana. None kano kanya inkuru ikomeye cane idushikira nuko noneho bivurwa yuko ngo Agiye Bunyoni yoba aremvye bikomeye. Inyuma y'amatohoza twagiye turakora bamwe bavuga yuko ngo imvo zoba zituma Agiye Bunyoni ataboneka ndetse atana kajambo aheruka gushikiriza, atagikorwa na kimwe aheruka gukora canke kubonekamwo ngo vyoba bifitaniye isano n'ingwara imaze igihe kitari gito ivurwa yuko Agiye Bunyoni yoba afise. Bamwe mu masoko yacu bakavuga yuko ngo vyoba vyikekwa yuko Agiye Bunyoni agwaye cane kandi aremvye, bikavurwa yuko ngo kubw'umvo z'umutekano wiwe ndetse no kwanka yuko abantu batangura gusamara yuko umushikiranganje wa mbere Agiye Bunyoni yaremvye, ngo Bunyoni arembeye iwiwe muhira ndetse ngo haracungerewe cane n'abasirikare n'abapolisi bafise inkoho zikomakomeye cane, ndetse ngo vyatanguye kumenyekana yuko Agiye Bunyoni atigera aja kwivuriro ngo kuko biboneka yuko abantu bose batangura kumenya yuko Agiye Bunyoni ivyiwe bitifashe neza. Abavuga ayo makuru barayashimikira ku kicanke bavyemezwa n'iki? Inyuma yo gutohoza ayo makuru ndetse no gutangura kubona yuko vyatanguye kuvugwa cane, bitangura guhanwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse bikanavurwa ijya nino cane ku mbonesha kuri zikorera ngaha kuri YouTube, twagerageje gukora amatohoza tumenye koko nimba Agiye Bunyoni yoba agwaye kandi arembeye muhira we nk'uko vyagiye bikunda kuja biravugwa, ndetse mu masoko yacu yegereye cane abari mu butegetsi bwa Gitega hari amakuru mashasha baduhaye kubirabana n'ivyo biriko biravugwa. Haruhande y'ukuvugwa yuko Agiye Bunyoni yoba yarababajwe cane n'igenwa rya Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'ibirabana nuko ngo hari ivyo atariko yumvikana ko na Ndayishimiye Varisito, n'ivyo vy'amanama nagenda kubwira yuko yoba ariko aratunganya akayakoresha mu kinyegero. Hari amakuru mashasha avuga yuko ngo Agiye Bunyoni ngo vyoba biriko biranavana ku bugwayi bwiwe, bivugwa yuko ngo hamaze imisi, bivugwa yuko indwi zibiri ziheze atawusubira kubona Agiye Bunyoni, ndetse bikavurwa yuko muhira iwe hacungerewe cane n'abasirikare bafise ibigwanisho bikomakomeye, gutyo ngo Bunyoni yoba amerewe nabi cane. Twarondeye amakuru kugira tumenye koko nimba Agiye Bunyoni yoba afise ubwo bugwayi. Mu masoko yacu atwemeza neza yuko bitaremezwa yuko ngo Agiye Bunyoni yoba afise ingwara ikomeye cane, ngo kuko na makuru ari karanyegezwa, ariko ngo mu bigaragara ndetse no mu misi heze ngo vyagiye bikunda kuvugwa yuko Agiye Bunyoni inyuma y'urupfu rwa Petero Nkurunziza
Bunyoni nawe ngo yatanguye kugaragaza ibimenyetso yuko amagara yiwe atifashe neza, aho twanababwiye ko mu gihe ngo Agiye Bunyoni yagendera igihugu cibanyi ca Tanzania, ngo Bunyoni ngo yanagiye kwivuriza muri ico gihugu, bikavugwa yuko rero ngo anafise abaganga bahambaye bakomeye cane, bamwe bamwe ngo bagiye bava mu bihugu vy'ababanyi, abandi bakava mu makungu ya kure, ngo kuko murazi neza yuko Agiye Bunyoni ari umuntu afise itunga ridasanzwe ngaha mu gihugu c'u Burundi, gutyo rero ngo abo baganga nibo boba bariko baramwita ko muhira iwe mu ntumbero yo kunyegeza ubugwayi bwiwe. Ano makuru yacu aremezwa nande canke tuyavana hehe? Kugira namwe mwirondere ukuri kwiba biriko biravugwa, na cancane yuko twebwe amakuru tubashikiriza n'amakuru abari karavurwa, dukorera amatohoza kugira tumenye koko nimba vyoba ari ukuri canke ari rementanya ririko rirakogwa. Ano makuru yacu twatanguye kuyaronka mu ndwi iheze, aho vyagiye bivugwa yuko ngo Agiye Bunyoni yoba yaragambaniwe na bamwe mu bagumyabanga ndetse n'abari mu nzego z'ubutegetsi. Ano makuru kandi yagiye kuja aravugwa aho hari bamwe mu batavuga rumwe na leta bagiye bashira ku mbuga ngurukana bumenyi zabo ngo yuko hari umugambi wo gukuraho bamwe mu bategetsi muri CNDD-FDD babangamiye Ndayishimiye Varisito, ngo Ndayishimiye Varisito mu bikorwa vyiwe akaba bangamiwe n'abategetsi b'ibihangange, ngo kandi biboneka yuko mu gihe abo bategetsi boba bakiriko baramurusha inguvu ndetse boba bariko ngo aribo batwaye igihugu, ngo nubwo Ndayishimiye ari we mukuru w'igihugu ariko ngo ingingo zikomakomeye zigafatwa n'ivyo bihangange muri leta ya Ndayishimiye Varisito. Uwagiye kuza akunda kugaruka ko cane n'uyu mushikiranganje wa Agiye Bunyoni, nawe muzi ko ari umugabo atoroshe gose kandi ari umuntu bizwi ko akunda icubahiro, ndetse bivuga yuko ngo Agiye Bunyoni yabonye ko yoba agiye gusubizwa inyuma, ndetse ngo ukungene abanyagihugu bamufataga atagaciro azosubira guhabwa, gutyo ngo Agiye Bunyoni yatanguye gutegura umugambi wiwe kumwe na baba genero twakubwiye. Tugarutse kubirabana nicyo bacinyegeje inyuma y'ukutaboneka kwa Agiye Bunyoni, bamwe bavuga yuko ngo Agiye Bunyoni yatahuye yuko bigiye kumubera ingorane ikomeye cane kuba Reveriyano Ndikuriyo yarashizwe mu kibanza c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu gihe bahora n'ubundi batarabana ryiza. Bunyoni kandi ngo yatahuye yuko atangingo zikomakomeye ashobora gufata, ngo na cancane yuko abategetsi babiri batavuga rumwe nawe ndetse batamuraba ryiza, no kuvuga umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito, ngo nawe arazi neza ko Bunyoni ari umuntu adashobotse kandi ari umuntu we yirondera ivyiwe, atita ko ineza y'abanyagihugu bose, ahubwo wewe araba ku muryango wiwe ndetse na wewe ubwiwe nyene no kwigwiza ko itunga. Yabonye yuko rero kuba umushikiranganje, kuba umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD mushasha ariwe Reveriyano Ndikuriyo bazomuhurirako, ndetse bikavurwa yuko ingingo abo bategetsi bompi bazofata Bunyoni atazaba gishoboye kuba izo ngingo yazanka canke se ngo yanke yuko zishigwa mu ngiro nk'uko vyagiye kuja biraboneka mu gihe hagiye harafatwa ingingo zimwe zimwe muri leta ya Ndayishimiye Varisito. Murazi nk'ingingo irabana ndetse biranaboneka mu ibirizwa shingiro yuko abategetsi bose bategerezwa kwerekana amatunga yabo bagishigwa mu mabanga, ariko iyo ngingo ikaba yaramiriwe kure na Bunyoni, ndetse umukuru w'igihugu kubera ubwoba bamuteye bwarakeye aca ahindura izo ngingo, avuga yuko amajambo yari yashikirije ngatari yabanje kuyatekereza ko, gutyo rero ngo Bunyoni byaboneka yuko ari watwaye u Burundi mu gihe umukuru w'igihugu ngo atangingo canke se ataca ashobora kwizeza abanyagihugu ivyo bintu bizoshigwe mu ngiro. Biboneka yuko ngo amajambo ya Ndayishimiye Varisito atahuriye n'ibikorwa vyiwe nk'uko bamwe bagiye bakunda kuja barabivuga.
Bamwe mu begereye cyane umushikiranganje wa mbere Agiye Bunyoni abamenyesha makuru bacu babashije gutoza ko amakuru bavuga yuko ataco bafise co kuvuga ku mushikiranganje wa mbere Agiye Bunyoni ngo kandi ameze neza gose ngo ndetse ngo ibikorwa vyiwe abirangura atacamira atankomyi. Bamwe rero bavuga yuko ayo makuru ari karanyegezwa nyamara yamaze kuja ahabona. Mu masoko yacu kandi avuga yuko hari bamwe mu bagumyabanga bavuze yuko Agiye Bunyoni ukutishimira Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'ibirabana n'ubugwayi yoba afise bwatumye haheze indwi zibiri atawusubiye kuronka Agiye Bunyoni canke se ngo amubone yoba mu bikorwa biriko biratunganywa n'umugambi CNDD-FDD canke no kugira kajambo hashikirije yoba ku rubuga ngurukana bumenye canke mu bindi bimenyesha makuru. Ivyo byose bivugwa yuko ngo Agiye Bunyoni usivye kuba hikekwa yuko ngo yoba yaratoye umugera wa coronavirus bituma ataja mu bandi, biravugwa yuko ngo yoba yarasanzwe afise n'ubundi bugwayi bukomakomeye, gutyo ngo vyoba ari vyo vyatumye Agiye Bunyoni atari karaboneka. Gusa abandi bakavuga yuko ngo Agiye Bunyoni ubwiwe ngo yarasanzwe afise ubundi bugwayi, ngo gutyo rero ngo Bunyoni akaba atifuza kuja ahabona ngo kuko biboneka yuko vyatangura kumenyekana cane yuko atifashe amagara yiwe atifashe neza. Ivyo nkuko nabikubwiye biriko biravugwa cane, ariko bikavurwa n'abantu bamwe mu bagumyabanga bobo sigura neza ico Bunyoni yoba agwaye canke se imvo zoba zituma kuko Bunyoni atagaragara, ariko bakemeza yuko kuko Bunyoni izo ndwi zibiri ziheze atawusubiye kumubona. Gusa amakuru y'ubugwayi bwiwe yoyo barayanyegeza, ivy'ubugwayi bwe ndetse no kutumvikana no kudashaka kugaragara vyo bivugwa cane n'amasoko yacu akurikiranira ivya politike y'u Burundi ndetse avugwa amakuru abavugwa mu bategetsi bakomakomeye. Gusa bamwe bavugwa yuko aya ari amakuru yoba ari kararemantanywa n'abantu bipfuje kuva cera yuko leta ya CNDD-FDD yosambuka, gutyo ngo kikaba ari ikinyoma boba batanguye kuremantanya kugira abashikuze abanyagihugu, ndetse abanyagihugu batangure kubona yuko ibintu bitifashe neza, batangure kwihebura ndetse no kubona yuko ijya leta koko yoba ifise ibibazo kandi ko ataco izobashitsa ko canke atahizobashikana. Bamwe rero bavuga yuko ngo bwoba ari uburyo buriko burakoreshwa na bamwe bipfuje kuva kera yuko leta ya CNDD-FDD yasambuka, gutyo ngo bakaba baraciye mu ngufu z'igisirikare bikanka, bagakoresha ingufu z'ingwano bikanka, gutyo rero ngo batanguye guhimba ubundi buryo bushasha bwo kuvuga amakuru atari meza kuri leta, ndetse ngo no kugira abanyagihugu babone yuko iyo leta ivyayo vyoba vyayangaye, gutyo ngo bayitakarize ikizere nk'uko ayandi makuru ku ruhande adusumirira. Na makuru tukibandanya gukora kwa amatohoza, turacyariko turarondera amwe mu masoko yacu kugira atwemeze neza aho Bunyoni yoba ari gushika ubu ngubu. Amakuru yacu ataha turaza kugaruka kw'idonido neza kubirabana n'ubugwayi buriko buravugwa kwa Bunyoni, canke se koko nimba vyoba ari agashavu yagize inyuma yo kugenwa kwa Reveriyano Ndikuriyo mu kibanza c'umukuru w'umunyamabanga mukuru w'umugambi CNDD-FDD. Vyose mu makuru yacu ataha turaza kubigarukako mw'idonido. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije, mwese mukomeze kugira ibihe vyiza.